gihe kirekire bitwa William Saliba nk'uko makuru equipe kibivuga Saliba ati ibintu byo kukira ningoga mbaje kubagwa ati no je préfère ko mfungwa buhoro mugabo nkazokya ntarize kubagwa bivuga ko William Saliba ko Saliba gira be nkafata yanse ibintu bijanye no kubagwa ikintu twa operation wewe yemera ko agiye gufata ubuvuzi bw'igihe kirekire mbere birestime hagati y'amezi 3 n'amezi 4 imero ko agaruka muri equipe Arsenal hamwe n'abandi bati binoga mugabo ko dufise benshi bagiriyemwo mugabo benshi bijanye kwa Arsenal gwatubwo nta mpamvu nziza noneho yo kuraba ku isoko undi mu defenseur kwande gwa Arsenal na Mikel Arteta bon bijanye no mu defenseur byo tona bigarutse ko cyane nibaza ko tutaza kuba tunabisubiramwo kuko ubuzu umuntu n'imiburi burameza ne mu ntango za saison ugiye kurondera kwiyongera ico gikombe birumvikana ko ugomba kumusubiriza n'imiburi buri vy'agateganya kazogaruka asanga ikibanza cyo yari wacokevye n'imiburi baza gatanga 70% y'ibyo yahoratanga mugabo kandi twarabonye ko akina n'umuntu witwa Gabriel Magalhaes nawe nyene buriya mu mwaka weze kuva avuye mu mvune ntiyasubiyeyo mugabo nawe nyene numwe mu bantu rimwe na rimwe izo mvune zibafata iriya dio yabo rero birumvikana ko umaze kwiyumvira Arsenal kuzoyibura ku bice byinshi kwijana by'inkino uzokina mu gice ca mbere ca season ugomba kwiyumvira plan B presque fazal ugomba kwiyumvira plan B rero ahubwo niko niyumvisha ngo Arsenal izogura nde mugabo kandi mbere yo kwiyumvira ngo Arsenal izogura nde reka je mbanze niyumvire ngo uyu mugabo yanse kubagwa namwe vyogorana ko Arsenal subira kuronka version yo kuko twabonye nko kubivuze wibuka umugabo witwa Frankie de Jong nubwo bari ibintu bibiri biri different ko iyi mvuna afise no munsi ni mwivi ngaho kiriya gyasiba ero hari muri Cheville mugabo wibuke ko yaba muri Cheville yaba no muri Novigiwe kenshi nawe numwe mu bagabo bagiye baratinya ibijanye na operation uruka ko ari kayigeze kwipaza Barcelona kavuga ngo on préfère ko bakugiriye operation ni wokira burundu nawe wokira utevye mugabo basi wokira iyo mvune kuburyo usubiye kugira yindi zo bari yindi mvune ariko atayihuriye niyo wigeze kwa mugambe rero nanje mvise ubwo kuri William Saliba uko biriko biravugwa ko kubice byinshi kwijana ari we yaze n'abaganga akabwira ati je no préfère ko mvugwa hakubagwa nkakira gusumba kubagwa mvuga igihe kirekire abahungu buri agenda ndatinya ingingo ziri mu ubwoba kuko izi ngingizi izi nizo zahejeje kariyeri yafati kariyeri yafati sinavuga ngo yaraheze yaragiye kwa Kadomo ya Mutiti yoyo Mutiti naguziba Mutiti yarakutse reka Saliba n'umwana muto yarakuze muga gise nk'inyakinga yo gutera umupira yaragifize imyaka yo gutera umupira muga Saliba n'umwana muto Saliba afise imyaka 20 bivuze ngo waze kuyitesta neza nanje uriko rakubwira Saliba yaragifize byinshi byo gukora mu mupira w'amaguru muga busubije amaso inyuma karabansuma nifati fati yatinye operation abaragiye kayombekero uyu Saliba ni giki kintu rero kizo iyo muganga ariza guhitiramwo operation abona ko ariyo mu iri efficace yo kukuvuruka garuka umeze neza ngo bayaze ngo na equipe ya Arsenal ko babona ngo ni vyiza ko tokorega operation bakavugwa mugabo bivugwa ko ari we yaposhinze cyane kuri afise imvune mu mugongo kuri yakuntu yabwiye bagenzi we ngo umugongo we ngo yumva waheze kuri iriya match bariko bakina na Espagne bon peut-être ni gwava ndayihuza n'iriya yuriya mugabo yitwa Marc-André ter Stegen kiriya giyagira Bradover na equipe ya Barca bamubwira ati kubagwa n'ibindi rimwe na rimwe akavuga ati ndagenda ariko staff medical ya Barca sinifuza ko bangera inyuma n'ibindi kuko hari amaze kuba mu beef ariko saba kinywa kina poste zimwe n'imibiri yabo nikora kumwe donc umugongo buryo ukora ku mukinyi w'umunyegori sico kibino ku mukinyi mu defenseur rero gusa ndiyumvira nimba barinza imwemerera nuko peut-être iyo traitement babona kwishoboka kandi agakira ahubwo nyene turiko turiyumvira amwe ho bari risk rero William Saliba iyi mvuni kamiri isubiriza kwera ko batamubazi ubwo ntitwava dusanga Arsenal yomvye cyane gusumba uko Saliba we yomba ko Saliba muri kariyeri yiwe singonga kazoshika kure gusumba uko benshi bavyifuza mugabo Arsenal rero faze yabo yitwa yo kurondera ibikombe kuronka umukinyi asubirira Saliba namwe wo kwisanga uri oblige ko izi sezo zibiri zera iyi mvune yamayisubiriza Arsenal yomvye cyane gusumba Saliba ibyo Saliba cyakeneye iyo kariyeri n'ibindi wanashima ashobora kuzoropera A27 A28 agasubira kwa mwiza mugabo hari Arsenal zo bitakaje faze yarimo buri ariyo faze ugera mukavuga ngo ni vyiza gufatira n'indi ko nk'ubu mfata ko iyi periode Arsenal bisanzemmo
bishobora no kuborohera gusubira kwiyongera Premier League kubera ko iyindi migwi presque yose bazoba bahanganye ibisa bamenyereza bazokwempoza filosofi zishasha muri iyo migwi Yeah. donc bazosaba umwanya wo kumenyerana na equipe no kumenyera filosofi bakoreramwo barabe ko bikunda bidakunze bahindagure n'ibindi kuko Liverpool umumenyereza mushasha umu Espanyol yekiniriye Toto Football Chelsea umumenyereza mushasha umu Espanyol Toto Football Man City umumenyereza mushasha umutareno mugabo muri filosofi ya Espanyol ya Toto Football Tottenham Hotspur umumenyereza mushasha umutareno ariko nawe awutembereza gumana wa mupira mwakweze yaje n'ivyo izo nkino zine zitanu za nyuma amentene urwo rugero equipe ntiyakoroka mugabo still ugiye kuraba equipe izo challenge Arsenal ubanza kwiyumvira mbega izo bayubatse gute ugasanga nta shusho zigira raison pour laquelle vuga ngo championnat ngo PPC iyi phase barimwo ni phase yo gufatirana kuri Arsenal ko niyo bafise equipe ifitiye confiance yeah erega nk'ubu Jesus ashobora gutangura championnat avuga ati jewe Gabriel Jesus ngira nerekane impamvu twe Arsenal twatwaye igikombe ya Jezi wawe nta kintu gitangaje kuko Jezi uburyo IPR kintu arabitahura ingene twagwa arabitahura gusa mugabo hano naho Arsenal nayo igituma banumva ngo batezo kuca baja ku isoko nabaka mugabo kuja ku isoko imagine Arsenal kuravuga erega imvune je navuze Arsenal izobembera gusumba Saliba mugiye Saliba ndago tutasiye kuronka urugero rwiwe erega udasubiye kuronka urugero kwa Saliba je niko kuvuga buhoro buhoro bisona kujukira bon je sinzi ko wanyumvise uburyo nabisiguye n'uburyo bubiri igituma mvuga ko Arsenal izomba cyane guso bose bazohomba avant tout kubera ko imvune itumye Arsenal yumvira uzosubira Saliba ariko kandi no kuri Saliba kuri kariyeri yiwe peut-être ingene gukina zari kumuhindurira ikintu gikomeye cyane muri kariyeri cyangwa zari kumwongereza ikintu kuri Sevilla wagiye guhomba wege tuvuga ko Arsenal buriya phase iyo ziriko zirubakwa ukubaka phase yawe yo gutwara ibikombe ukayigera ko ikagera awesome fo gutwara ibikombe haciyemo amakanu kayipertira bio phase ni ngorane kugira ngo uzosubire kubaka ya Arsenal twari ibikombe kandi twabonye uburyo ushobora kumara imyaka 200 udakozeko bivanye nabo muhanganye kuzokwa kindi phase bishobora kugorana cyo gusubira ku maintain ya ritme yo gutwara ibikombe biragoye mugabo nk'ubu kwiyumvisha Saliba nyuma y'imyaka 3 agaruka kiroransa 28 uno musafise 25 ibi twamatora ibonye mu wakinyi hari umukinya aba mubi cyangwa imvune zimpertira imyaka 2-3 mugabo kumwa kugira kane akagarukana gwa rugero rw'imvune zagize gute zamurekuriye areka twumva umukinyi peut-être twotanga exemple bikaza kwa bifitingana kinyoba yarabangamiwe n'imvune cyane kenshi ariko Apex imvune zikamurekurira akaba mwiza twumva muri gihe cya afise komeye cyavuritse baca bagiramo ntibagaruka yara abakinyi bagamwa n'imvune ariko Apex imvune zirahera je umuntu maze kubona agira imvune yagize imvune zikaza kumurekura vyihuse buriya jewe nkunda kwirefera cyane ku mugabo witwa Daniel Carvajal bon Carvajal mengo zaje kumurekura maze gukura mugabo nawe iyo myaka yiwe y'inyuma yuko agira avunagurika niyo myaka Carvajal yabaye umukinyi w'igitangaza isi yose gahindukiza amaze gatangura kuvuga ngo niwe nimero 2 wa mbere ku isi kwa Carvajal warashima ikintu cyamu preview cyane ni kiriya gihe bivugwa ko agwaye umutima bakavuga ko peut-être wagarika ibyo amundi mukinyi no munsi nahagira imvune y'umwanya munini nyagaruka ari mwiza ni Pedri mugabo Pedri no munsi nakinavunikira Pedri nakinavunika cyane kuva Afrika yinje uko abwo Daniel wa Leipzig cyangwa Daniel umweme no kwa Barcelona ega no kwa Barcelona maravunika haravunika mugabo karafata ritme nziza paraporo ku menji Ona ko imvune arashobora kugera igihe ko je nifata ko ari abakinyi kenshi abo bakinyi bavunagurika kenshi sinovuga ngo ni mibiri ya bidakomeje ngo ni imyimenyerezo ngora mubiri badakora cyane je nifata ko ari mu marchance hari precipitation za Arsenal inyuma yino timing ndende ya Saliba mu mvune hari precipitation atashaka gukora ku isoko ni muri bura kinjiza mu defenseur mu gihe no bundi afise hari ya Mosquera na Incapi Eddie kongira ko Margares Arteta no munsi ni tenadi titre niba ari kuri pressure gusumba abandi bose Tottenham iri yubatse burya abantu bari kuvuga ngo za Manchester City muri equipe zo yarwiye competition ndayibona nasi nabonye ko kuti yabwiye tutaraba City no return back kabiza ati singumi wanyatsene ni J Toro none hari nukuvuga ngo uravye muri equipe ziriko ziyubaka Tottenham Hotspur ndayigira umukandida ari serie ko kombe mwaka oya ni equipe ya mbere maze kudetaza nako mumenyereza mwiza Man U nabo kutavuga na Manchester United yo urabona no ku mwaka uheze hari abantu bakubwira ati iyo tuzakare iyo karika zakare IPR basamaye ko twari kuba twayijanye kandi kwari kuri kugaragara uravye karika yakoreye Manchester United muri deuxième partie Manchester United
Tottenham Hotspurs, Chelsea umugabo yitwa Alonso buriya abantu nayo twoyitega ntitwokwirengagiza Liverpool ishobora kuba ihinduye filozofi y'umumenyereza yitwa Andoni Iraola kandi iri kuja ku isoko ry'igura n'igurisha mu bakinyi wenyene yipfuza gusumba ekipe yo muhitiramo. Hanyuma je ndabona challenge kwa Manchester City, sinovuga ngo Man City nizoba ari nziza, muga challenge zizoba nyinshi cyane kuko aho umugabo avuye imbeho irinjira. Pep Guardiola asize ekipe takaje Johnny ya ni nkuru kandi usumiyeza mukuru naho tuzohangana nta kibazo. Ariko deja kintu badakwirengagiza nuko turafise exemple zamenyereza baza muri saison yabo ya mbere bagatwara Premier League. Biraba kuvuga ngo jewe no munsi ndaraba Arsenal nkavuga ngo nimba William Saliba agize ikibazo c'imvune niyo atari kuyigira mukamugumana akomeye, mwari mufise inguvu nyinshi zo kuja ku isoko kurondera abakinyi bazoze kubafasha gupruva ngo twatwaye igikombe ca Premier League tukimerita mu mwaka uheze. Kandi mu mwaka wese ntago babuze abakinyi nyuma baraguze ntabwo babuze offensive babona ko kiteza kwibaka kubabura baravunitse banashaka kuri uyu mwaka wese ari umukinyi wa Arsenal atavunitse w'inyuma ntawe uhari, mugabo yagera kuvunika nimba ari Saliba gize ubwo babare bw'indwi zibiri. Mosquera yavunitse, Mosquera ntiyavunitse mugana Mosquera yari mu kigese cyo kwiyumvira Inkapi yarababaye haragaza ntu Inkapi tumubura ugasanga agahuza umwanya muto uriya mwavunitse zinamushiramo umuntu yavunitse cyane ni Karafiori abantu umuntu yavunitse imbere na Ben White cyari mugabo mu mwaka wese twabonye hahandi bamaze kwigirira icizere kivuga ngo William Saliba niyo twomubura turazi ngo tuzomubura iminsi mikenya. Christian Mosquera n'igikato atoduhereza muri iyo miso ugasanga harimo complementarité. Ngana muzi dutanguye sezo tuzi ngo nimiburi birameza 2 canke 3 canke 4 Arsenal izo bidafise Saliba bakagomba gushiriza nguvu ku isoko. Havuzwe John Stones, havuzwe Ezri Konsangoyo, uno munsi nk'uko bivuze hari umugabo bitwa Kutiromero wa Tottenham yamaze kubakurira inkoni wisabwe ati jewe ni ivyo kugaruka ibanyuze ndavyifuza. Eske Arsenal nka equipe ifise ico gikombe ubu mu gihugu c'Ubwongereza ari umukinyi yoje kurondera kayibwira ngo mubanze mu mbangire yaje kurana abantu ndemeza ko Saliba il est l'un des meilleurs éléments kwa equipe yitwa Arsenal. Iura bagahungaba muri abantu baravuga amagara yose mwiza sinopinga mugabo amagara yose mwiza c'est grâce à son monsieur Saliba gutangura badafise Saliba niyo bagomba bakazogira Mosquera. Cyo nditeguye kuzosubira kubona amagara yose wakera deja ko kintu hari naco turangiriza ko c'uburyo Arsenal igomba guca yitwara ku isoko gigura n'igurisha ni muri rusange deja ukuntu babayeho. Uno munsi umugabo azwi ku izina rya Kev Downey kuri abazwa na Sky Sports kuri card deja ya Bruno Guimaraes dufate nk'akarorero yavuze ati Arsenal akwiye kuva mu bintu vy'amajambo ikaja mu bikombe. Bon ni no kanse ncienda itsanisha nino kaya ya Saliba erega bashobora kuguma bafunze Pep bakavuga ngo dufise Inkapi dufise Mosquera dufise banaka kuko axe centrale ya Mosquera na Gabriel Magalhaes irakunda mugabo ikunda tubona ngo hariho qualité touche y'umukinyi individuellement kwijana n'ubujya ryo umupira canke style akinamo ibibuze kwera ko Saliba akoresha mu mutwe kandi Saliba ari beaucoup plus technique par rapport y'uyu Mosquera par rapport y'uyu mugabo yitwa Gabriel Magalhaes. En plus à 25 ans il est déjà leader wino equipe ya Arsenal umulidera hano Saliba muri kumwe wora afise ibyo umwigira ko gusumba ibyo wagira gute akwigira ko rero ari ikintu ubutakaje naco tumavuga ngo petera abafana ba Arsenal bonagira ubwo ni gute Arsenal kugeza muri kano kanya bigaragara ko iyi ni urgence rega iyi ni urgence wisanzemwo uzosigurika abantu uri Arteta ko nk'ubunyeneza Alonso yoshika zwa Premier League. Yes nivyo goreka turinde turabe Arteta na Arsenal bo baraza kuba bakora gute gusubiriza uno mugabo biraza kuba priority yabo canke se barabandanya na systeme offensif kuyikomeza. Tutse neza ko turi kumena Ashibu nk'ibisanzwe mu mitoyo yabo myiza cyane yanyambwira ngo bayo musi batatukurikirana utano ngwano atabura kandi yabigize ingorane ejo sinzoza ntugira ikibazo siwe gute ahubwo gumuzana uwo musangira mu kabare atagura ahubwo nye kwikina mango wowe umunsi wabuze katazoba kabaye inyotsi zobica yabuze apana katazoba kazoba ho habaye tiko turavuga ati ni gute usangira kabare n'umuntu akamari we yamagura mizi yose ahubwo ni gute widoga mu gihe waguze
oya ahubwo wowe niwabitanguye ngo umunsi wa gatatu ukurikirana ngo umuzana widoza umunezero n'undi munsi azozana n'undi munsi azosubira ariko atazanye n'imuzonyo why not amafashano kuri kwimana Andri n'umwana mubi oya Edi reka nakwaza Andri n'umwana reka ubwize kuri amafaranga arandira afite azare kubera ko kuva mu buto bwiwe tigeze aja mu kabari ngo bari ngene ibintu binyobwa ntamenye system turi kubona imitobe myiza kuva muri Joe Musi ni nkuko Edi yavuga ati nzogura ukwezi kose Joe Musi wa cyangwa anniversary ukwezi kose isi nzogura none twatwereka kugira Musi wa anniversary yanje nzobagura ibuni mwe yegomane uradupangira ibintu byo kwicana turi mu kwina nta kiboya oya Jesse uzoyinywa jewe uzi Aradupangira ibintu zibiri zose uradupangira ibintu byo kwicana turi mu kwina urumva rero ibintu byo guprometa abantu ibintu hazagera mu kwicana tutarongera reka kunywa nivyo turi kumwe na Shibu rero mwenda baguriye ari ingorane turi kumwe na Shibu imitobe yabo myiza harimo amaji ya Edi nazo ejo azotuzana jus de passion jus de peterave akumura ko gusororera oya ucibigira ingwane ngo ari kera andamubwiye nejo yo cavuga ngo dubunyene ubu nyene ntaho yikura nawe mbwira saa 5 ngo atuya duhunyene saa 5 none reka kugenda nakubwiye kandi kirazira ko umuntu akubwira ngo agira gusorora mubwiye ngo mpamahera reka gufunga umutwe Landry ndakubwiye ko ari mu kwicenda ari kubera ko ari yo aho muri zone ejo ricunga ko bakubwiye ati nzokuca ati ngo uzana ubunyene none ricungura vyemera ubu nakubwira no Lendi kwitapa cyane ahubwo rero wagize ikibazo ko katayinwa inde umufise ikibazo ati ntawe sorora ibyo atano umuntu ibintu byo gusorora ntavyamenyereye ushobora oya gusorora icutanyura Chonzi cyo nuko ahubwo uzikora kuyu aza adasorora ivyano iconzi nicyo cyo kibazo kucuva ngo ricungo vyo Mushobora kuba Iconzi mufise- ricunga rusha amafaranga azaje ushobora kuba muvise aho mumaze guhurira iconzi cyo nuko maze kumuha kenshi ntatavyemera ntabwo ruzigara nukuri nta kintu kimwe azada aransororera atanywa si nivyo nivyo turi kumwe na ariko Shibu ndamaze gusororera Jesse maze gusororera Ashibu reka nimagirirane anza meke nivugira ibintu byashibu gushaka kwibara yeza Ashibu irahari mu mitobe myiza nka jus de passion jus de betterave jus de carotte na jus de nana iyo ni mitobe itaborera mugabo kandi akiyongera ko fungus tea fanga ya gingembre poa tangawizi umuruturutu yose ni imitobe itaborera izo zose ni imitobe mushobora gusanga mu maresto fungus mugabo kandi ni imitobe iganirwa mu ruganda rwa Erase na Shine Burundi usicicira mu gisagara ca Bujumbura muri mu ngagara muri quartier 10 hari hano hageze bati imitobe kweri ikorana isuku cyane hari ibiro ni muri etage bro ngagara yose ubuyibona uhagaze hari uravye ukuntu hasa honyene abasa neza cyane yakwiye kwitwa mu ruganda kabisa adresse nuko nukwibutsa abantu ko mu maresto fungus hari ibyo bibanza byiza byo guteramiramwo bituje aho haba hari serivisi nyinshi wakigwa n'abasore n'inkumi zimeze neza mugabo kandi hari n'ibikoni byiza cyane ndetse na menu nini aho widoraguza mu gufungura kwa kundi nkino mu maresto fungus niho hantu heza kuja guteramira kuraba match mu masare harimo induru nyinshi hari abafana batandukanye aho uri match wihereza n'ibinyobwa kandi wumva n'ubusesanguzi kuri pije casque fe cyangwa se n'uburyo inkino ziba zihari ikizokumenyesha neza ko aho winjira ariho nuko uzosanga ijambo resto fungus ryanditswe mu ndome nkuru kandi zisomeka ubwo rero ntimubura aho guteramira mwihereza ino mitobe bari kuyibona mu mazi fresh water urumva ari akeza drink ibihari izi ni jus de passion murazibona uburyo ziba zisa ariko n'icyo neza cyane na foto ariko kubenga ari foto yo muri uturutu viraba n'imbiri ko azarayikubitamo nayo uzikubitamo rero resto fungus ibintu bimeze neza cyane rwose muje kwateramira sivyo muje kwatera bamwihereze ino mitobe ibintu bigende neza cyane rwose dusa nk'abaca mu minota mike kuko ibikorwa birivugira nta nubwo tuza kuhateba nkundira mbere yo kuba nashima dusa n'abarangiza nitangire breaking news